Nshuti bagenzi muko murankurikira nongeye kuramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndashima Imana cyane ku karyo keza turonse kandi ugiye guseguganira ku ijambo ry'Imana mu kiganiro cacu ikiganiro canyu ukuri kubohora. Ndashima Imana ko yatugiriye neza kugira ngo dushobore kwiga kuri kino gihe tugezemo. Kuri jewe ndiko ndavyigisha numva ndiko nakora ku bugombe bw'Imana. Sinibaza yuko naheruka kwigisha inyigisho numva umutima nezerewe nkumva nkoze icimana ishaka nka kino gihe. Ndashima Imana ku bantu mutandukanye mu nyandikira ibibazo abandi mushinga intahe ngene Imana ikirabafasha kirabakiza kirabohora no kuri Imana bananye bagira neza kandi habwa icobaro kuvyikira akora. Nkuko mubone ijambo ry'umuntu w'ino munsi ni vyerekeye ko abakristo ke gutanga no munsi imisezerano ishasha. Nkuko twavyize twarabonye imisezerano rya kera na rishasha biratandukanye cyane. Uko twebwe twumeze muri Kristo Yesu dutandukanye n'abantu mu misezerano rya kera. Abantu misezerano rya kera bari babushwe n'amategeko niyo babakurikira niyo babategeka gukora ibintu babikora nkuko batanga ikori cyangwa batanga bariha amahempo n'ibindi. Ariko no munsi muri Kristo turongorwa namwe mu twarabibonya. Twarabonye ko muri Nouveau Testament utabohewe gutanga ikigira 10 ntutegekwa gutangira 10 ntubohewe gutanga nta nawe bibabyigisha. Paul ntavyo yigishije ko, Peter ntavyo yigishije ko, Jean ntavyo yigishije ko, Yesu bwiwe yavyigishije rimwe ariko yigisha abafarisayo bakosora n'abandi bakuru b'idini ko batanga amashikanwa y'imboga n'ibindi bitandukanye kandi baganakara ko n'imboga zikenze zo kuzitanga. Rero ntavyo tubona Yesu atoze ikigira 10 nta namwe tubibona. Abantu benshi baravyigisha ko mu buryo bubiri kumbure bamwe bakavyigisha ko kutamenya ijambo ry'Imana kudashigirwa Yesu yakoze. Ntibisigara ko umuntu wese agara imbere yigisha n'ababa yigisha abantu 5,000 canke 10 ko yahishurirwa ca Yesu. Hama akabona n'abandi bavyigisha bazi ko byo bakabigisha atari ukuri ariko bakarondera inyungu zabo manipulation. Rero izo kategori zose zibiri bahurira ku kintu kimwe cyo gutera ubwoba abantu kubahamura no kwatera culpability na condemnation. Ibyo si by'Imana duhamagarira. Duhamagara kwidegembya kuruhuka kugendera mu gakiza twemye kuma tuvuga ngo yadutuye imitwara yaduhetamisha. Tugere twemye tugere turuhuse tugere tunezerewe tugende atabwo adufise ugende mu gakiza unezerewe mwene data. Twarabonyera mu nyigisho heruka kuvyerekeye uko abakristo tugiye gutanga kubwa mbere ari kwigana Yesu Kristo kuko Yesu yari yitanze hama duhinduka abatunzi muri we mugabo yabanje kuba umukene ari Imana yisha mu hasi cyane. Benshi no munsi bibuka ngo Yesu yavukiye no munsi muri nondwi ariko Yesu ntiyavutse muri kino gihe ntiyavutse 25 December so yavutse mu yandi mukundi kwezi sivyo nshaka kuvuga ko mwanzo vuga ko hanyuma ariko nshaka tumenye neza yuko Yesu yaravutse ku isi kwara kugira ngo ahinduke umukene duhinduke abatunzi mu by'ubwami duhinduke abatunzi mu mwemo duhinduke abatunzi mu byumviro duhinduke abatunzi no mu mubiri dukiza ingwara tubuhore aduhe iterambere duhe ibyumviro by'iterambere. Yesu yaje gukora ibintu byose esprit âme et corps. Rero Yesu turamwigana. Nca kabiri nuko wihereza Kristo nishobora guhera ko kumbure kwiha Kristo ubwa mbere ukavuka ubwa kabiri uganduka umwana w'Imana kugira ngo ube umuragwa ube héritier du royaume ube umwana w'umwami kazi nawe canke umuganwa sinzi ko no kwita mugu umwana w'umwami w'abami Imana nyene ubushobozi. Rero umaze kwinjira muri uwo muryango ucubaho mu buzima bushasha ama principe mashasha urongorwa namwe murongwa n'urukundo ugenda mu mwidegembe tugenda munsi y'ubuja nk'umu esclave ukabaho widegembye. Rero Imana nishishaka hama twanye ko Imana ndamara gutanga tunezerewe. Abikorino ba kabiri gice 7 umurongo mu bufata na mukuru by'ibyo nzo naravuze 2 Corinthiens 9 verset 7 no umurongo ukomeye cyane mu Nouveau Testament utwereka ingana dukiye gutanga tudategetswe tudatewe ubwoba tutagoberewe wari ko tunezerewe kuko ngo Imana ikunda umuntu atanga anezerewe cheerful giver. Imana ishaka abantu mutanga munezerewe apana gutanga genda uridonga yana ngo baranciye mwonane ngo baranyivye ngo baransofye ngo nabasuma ngo baranyivye n'ibindi basanga ngo turamutungisha ngo pastor wacu. Byose karabonye yuko gutanga widoga si Imana ishaka. Imana yashaka yuko utanga kwera wabaye compelled by the Holy Spirit uko mwe yarakurongoye yakubwiye ati tanga ikintu tanga kandi utanga amahera gusa dutanga ibintu bitandukanye nuko abantu twamaze gukunda amahera nzogira inyigisho yanyuma kuvyekera urukundo rw'amahera. Abantu turakunda amahera cyane kugira amashengero byamaze kuba ikibazo dufise ugasanga tuvuze gutanga twumva amahera eputa gutanga se amahera umuntu ashaka gutanga injya umuntu ashaka gutanga indaro umuntu ashaka gutanga impuzu washaka kora mwene data yambara impuzu mu ishengero zamutabukiye ko mufise ibirato 200 30 n'amakanzu n'amashati n'amapantaro 100 ngahe bamwe ugasanga ntibanacibuka n'impuzu bazi bafise
kandi benshi nuko marankurikira nivyo mubayemo ngasanga umuntu afise ibirato 30 ariko kafise mene data yambaye ikirato catabuze canke igihengame ugasanga aho kumufasha ugendura mutwengwa yango nakemesha abantu ateye isoni ngo agana meze ngo yambara nabi impuzu ngo zamutabukiye ngo kwikoro eputa wari gufuma ufata impuzu zikaya muzu ufise kandi apana zatabaguritse zimwe zishaje kuko tumenyera abantu tuvuga ngo tuje gufasha abantu bakenye ngo murabe ngo za mpuzu mutacambara oya ukanda mu mpuzu nziza nyene muri za shati zitatu nziza zimwe zine z'amapantaro y'amashati y'amakanzu y'amajipo ukamutora ibintu vyiza bizima ukamushira mwene data kugira nawe asayangane amere neza ufise aga parfum ukakamuha akadeodora nuko muvuga ngo amuta nabi ngaranuka igikagwe ahantu babigira amashengo basanga umubonye aho yicaye usigaye mukwepa tugenda handi no aho kubona afise ikibazo ugacukigira ikibazo nawe ugacuja kumuvuga cyangwa mutwepa cyangwa mutwenga muhe ibimufasha kugira ngo nawe amere neza niko biri twigisha ngo rukundo rwo mu Protestant rero bashaka ko tubikora twitanewe bitubwira ngo tugire neza ngo abantu bose ngo ncane aho mu nzu y'Imana abera aho mu mubiri wa Kristo aho mu ishengero mwafasha bene data nibo umuryango wa mbere ufise ko n'umuryango muzohorana ibihe bidashira aho umuryango wanyu sindabakwankishije ngabo mushaka kutabana mu ijuru abazataja mu ijuru kumbara bapfuye batizeye hanashaka gupfa batizeye ariko muri family wanyu naba bantu ba mbere bizeye Kristo mubafashe mwashigikire rero gutanga ntibigarukira ku mahera gusa bigarukira kintu cyose mu mera kurongoye asha no kurongora gutanga inzu ivyo rubizi ukayubaka yuzuye agaca guhamagara kugati mwene data mushire kiriya kintu ndibikiye kimwe kuvyireke kumanaza umutima ngeze gushika ahantu igihe kimwe mpemo yararangudongora ngiye mwishengero rimwe nangiye gufasha abashitsi barafise ngiye kwinterpreta hanyuma nshitseyo umupastori waho umupastori asanga iryo shengero ryashengero rinini ico gihe nsanga umupastori afise ikirato vraiment gisa nabi canke kimeze nabi vraiment muga nkaraba abandi bakorana abo nkona bose barasengana bameze nabi bameze neza abandi muga wewe nkabona amerewe nabi kandi nta kindi gikorwa yakora atari ico kwishengero nk'amarambwa ati genda umugurire ikirato ndakumanaza umutima sinamvise uburyo bwinshi ico gihe muga nashaka kuronka mari ikirato ndakumanaza umutima shafwa ndamubonye nkibwe ko ndamuheraniye ikirato nubwo umutima ukambwe yate kare ni wavyiyumviriye n'amayemose yawe umwaka urahera n'uwa kabiri urahera igihe kimwe nco ndagenda shaka turabwa ni mwe mu Mana ashaka dukora ikintu hamaduheje dukora tunezerewe igihe kimwe ndagenda ngore kirato c'amahera 100 kasi nenda nagikeneye nuko yari umuntu w'inshuti afise magaze ariko abidandaza ndakibona ndagishima ndagenda gitora hanyuma ndagitana muhira cyakirato ciza bakibona bose bangwe bana ngo waguze ikirato ciza kweri mugana cambara nkabona kirambihiye na cambara nkumva nta mahoro mfise nka cambara ku mapantaro yose nari mfise costume nkabona ngo ni kibi ndakiraba ndagihende numva ndachanse kandi akirato ciza mwe mu Imana arambwira umunsi umwe ndibuka yari mu gatondo y'isamiti numva mwe mu Imana ameje gusenga arambwira ati ico kirato uracambaye mugabo sici wawe sinabwa aracamba ndagisohoka nacipimye gusa hamagara pastori naka ukimushira twaba tubaze nige kini tunavugana ico nakoze numvije uryankwe mu yera hanyuma ndafata ikirato ndagishira muri ambaraje neza ndamuhamagara turahura ntiyabana kurene yaho narimba ndamuhamagara ndagenda ndakimushira ntitwanahure no muhiro twahuriye kwibarabara ndakimuhaye nyabuzi yakwigwa arambwira ati nukuri ntuzi ukuntu nkoze ku mutima kubera iki kubera nari maze igihe nsengera ikirato nari maze igihe ndagisengera sekirato ciza no kwambara ku mpuzu nziza nanje ku costume n'ibindi ati atatangwa no kumbwira ibindi bibaza yakora camwe bigoye sanga kwa numvije ryamwemu nahuye na bezo yarafise urumva ku ruhande rumwe nkame yaramwe ngenda guri kirato kumbe c'amahera make kera mu myaka 2 iheze 1025 ariko Imana kugira nyereka yuko yitaho abantu nagiye kugikira tuci 100 ndakimuhaye umukozi w'Imana aranezerwa nanje dutantashe natashe numva nakoze ikintu Imana ishaka nagiye nezerewe sinagiye mbabaye ngo mpemu yango yampanye ngo yangiriye iki oyaye ahubwo nagaragara nabanye ko inzira z'Imana zitangaje yuko yamuyumviriye ko intuma nguri ikintu ndagishikanyigisha intera kutagikunda ariko kumbure nanakiguriye undi muntu azonezerwa acambaye ahagaze imbere y'abandi bakozi b'Imana agasa neza uwo niwe mutima rero mazige niko ndavuga ko
gukora ibintu munezerewe kunezera mutaho ubuti Imana ndagushima ko nabikoze ndagushima ko nakanamufashije ndagushima ko natanze amahera ndagushima ko nashigikiye ivuga butumwa ndagushima ko nafashije ujya mwana w'imfuvyi na muri Minervare nza abantu muri aba Minervare abana batandukanye b'imfuvyi canke badafise abavyeyi badafise ubugi wabo mukabarihira amashuri nukuri ibyo nivyo Imana ishaka gusumba twoguma turi borne ku kintu citwa kigira 10 kandi kinarafasha no kwidegembya no kuruhuka mu mwami. Yero bene data uyu munsi ndashaka tubara inyigisho yacu. Shaka turabe uno munsi mu gice c'abikorinto ba mbere 16 1 Corinthiens chapitre 16 1 Corinthiens chapitre 16 umurongo wa mbere no wa kabiri niho shaka dusome kugira ngo turabe uko mu ishengero batanga ishengero rya mbere naho nyine batanga systematiquement baratanga mu buryo bukurikirana. Kadusome 1 Corinthiens 16 umurongo wa mbere no wa kabiri habaho nuko kuvyo gukoranya ibitabara bera nkuko nageze amashengero y'Igalatiya aba ariko namwe mukora kuwa mbere bose w'iminsi ndwi umuntu wese muri mwebwe abike iwe ibimuhaye uburyo nkuko atunze kugira ngo ahanzozira ntihabe ariho amashikanwa azokoranirizwa. Aha bavuze ikintu gikomeye bakobegeranya bya bintu byagenda mu ishengero Yerusalemu gihe hari ikibazo c'inzara. Paul akwegeranya ibintu kugira ngo azabishe bene data afise ibibazo. Rero akarababwira ati shaka ku munsi wa mbere w'indwi muze mukoranye ibintu by'amashikano tuzoshira bene data. Igituma ariko arabikora yavuga ati sinshaka ko nzoshika hama nkasanga nta na kimwe kiregeranyo. Rero muze bikore mu buryo systematique mu gihe cyose mukoranye kandi tugiye gutahura ko le premier jour de la semaine yaba kiriya gihe si uyu munsi si lundi y'uno munsi ni dimanche y'uno munsi bo bakorana kuko Yesu yazutse ari umunsi kurikira isabato ni samedi y'uno munsi ni sabato ngiya mu bindi birimi. Dimanche rero niyo yari lundi ya kiriya gihe urumva dimanche niyo yari lundi ya kiriya gihe ni wari umunsi wa mbere abaroma barahindaguye ibintu byinshi tubigenderamo. Dimanche niwo munsi bakorana abera kiriya gihe. Rero bene data bakiriya gihe barakorana kugira ngo begeranye ibintu gihe cyose bakoranye baje gusenga barazana ibyo bintu byo gufasha bene data baramba hariho uburyo bwo gutoza amashikano yo gufasha. Paul mgariki yavuze ngo ku wa kabiri ngo kwa mbere wose w'iminsi ndwi umuntu wese muri mwebwe abike iwe ibimuhaye uburyo nkuko atunze. Bavuze ati umuntu wese abike mu rugiwe ibyo ashoboye bimuhaye uburyo nkuko umuntu wese atunze. Mu majambo yumvikana umutunzi azane byinshi abafise biki wabo bazane selon leur moyen habe équilibre mu gutanga mu ishengero ntagira abantu bagoberwa canke bategekwa gutanga ibirengeye ibyo bafise ariko batange selon uko bafise. Rero tubababwiye ngo Imana ishaka abantu batanga banezerewe. Rero ikintu gikomeye cyane baratanga mugo ikibazo kihari mbega uno munsi ko abantu batoza amashikanwa bagashica ibiseke mu ishengero niko byari biri. Aha tubona ko babikora shaka kuva kubera bashaka gufasha abera. Uno munsi kumwe bashaka gutoza amashikano kugira ngo ministeri bandanye ivuga butumwa bandanye. Ikibazo gice kihaba nuko hajamo akantu ka culpability kwiyagiriza mu mutima igihe umuntu atabikoze. Hakaba n'amaverse amwe abantu bazana bakavuga ngo kiraza kuja mu nzu y'Imana ngo uri imbokoboko abo kandi nimuzane mu bwabo noti bw'ijana ugasanga umuntu afise ijana cyangwa afise 1000 umuntu atanga ica afise inca showe nuko arongowe namwe mirango twabibonye. Rero ayo maverse bare yazana puta Dawudi ge yandika imirongo muri Zaburi ntiyari kavuga muri ziga nzu tuza gusengeramo yari kavuga muri temple muri tabernacle carazira ko umuntu ahinjira atakimaze cyangwa ishikanwa ajanye byari binabujijwe n'abaherezi bagira nyine bateze gutanga ibimazi byabo. Rero bari kwavuga kuri iyo image kiriya gihe ngatego mu Nouveau Testament umuntu aragenda gusenga hanyuma wowe ugiye kwigisha ntugenda urihisha ntugenda utangisha amahera uvuga ngo umutegeza kugira ibintu ibintu oya genda abantu bahe freedom bahe liberté yo kubikora yo gutanga banezerewe bashigikire badashigikira nta kibazo ntubatere condamnation ntubatere ubwoba ngo baragowe ngo baje imbokoboko imbere y'Imana oya ahubwo bigisha yuko bamaze gushika imbere y'Imana bari muri presence y'Imana nabi Imana n'ivyabo n'ivy'Imana hama bashigikira ibikorwa ni muri famille twumve ko aya maeglise dusengeramo normalement yategereza kuba umuryango
itaza kuba family nico tuma mu kigiriki ni koinonia ni fellowship ni ensemble ni koraniro twateza kuba umuryango w'abantu bazinanye bitanaho bitwararikana bafashanya bashigikirana ico kintu abayisilamu baragikora cyane je ndakorana n'abantu b'abayisilamu babiri ntako badakora ngo banyigishe ivy'uwabo vy'idini byo barakora ibintu bishoboka byose bakifata neza kandi baritanaho ico nikindi gikomeye cyane yuko amasamble yacu amakoraniro yacu yateza kuba umuryango cyo tuma bigoye ko umuntu agira ishengo ry'abantu 500 hama ngo arihindura umuryango biragoye cyane baca bamwe baca binja bakisohokera rero bene data gutanga birakenewe mugabo no kubikora mu rukundo no kubikurongowe na mpemu yera no kubikora utahura kutakora bikora kugira ngo ucamanota ku Mana kugira ngo urihide n'igimana cyangwa urihide n'igishengero ngo wandike mu gitabo c'ishengero nta n'igitabo c'ishengero cyagikwiye kuhaba cyo kwandikamo abantu batanga amahera kumbura kumenya abo murongoye ni byiza byo birakenewe mugabo kwandikamo abantu ngo nakamwe yararishe dime ngo ntiyarishe ngo araheranye ugasanga mwaragize n'amarogisiere yabyo iyo ni religion ni dini ni gifarizayo Imana ishaka ko bihava mu ishengero bive mu bira Kristo imigenzo myinshi muri mu mashengero nta tubona muri Bibiliya mu Testament cyane birababaje n'ishengero rya Kristo hinduka kaguriro hari umuntu yavuze ngo Yesu yogara kuno munsi ngo abantu bakubita no kwinda byibaza ko bakubita kubera iki hari ibintu byinshi twashizemwo turi mu migenzo dukurikiza tuvuga twigishwa twemera tukanagumuka banabikoze ko kandi atari ukuri kwa Bibiliya rero dusuzume ikintu cyose muri Bibiliya kamikini nacu nashaka tuvuge ko nuko Imana data se wa Yesu ari papa wacu irahezagira umuntu yatanga nezerewe reka dusome ku mirongo twarasomye shaka turabe imirongo mikenya kubyakeye gutanga nezerewe n'umugisha ko gutanga biri n'umugisha reka dusome muri Abikorino ba 2:9 umurongo w'indwi gushaka umurongo w'10 havuga ngo umuntu wese atange nkuko abigabiye mu mutima canke abishatse mu mutima wiwe atababaye cyo ikintu cambere utange nkuko ateguye ubwa mbere mu mutima kuburongowe ica kabiri utababaye ica gatatu utagoberewe ngo kuko Imana ikunda utanga nezere wumva ikintu Imana ikunda nishaka umuntu atanga yidodomba ashavuye aremerewe yafashwe mpiri yidodomba gadara ngo banyivye ngo bagize iki nibwo asanga abantu gasanga bagenda baravuga ngo ngo abapastor je nuko nababwiye narigeze ko ndi muto gusumba kumeze hanyuma ntangwe kungira ko turo dukenya abantu ngo pastor ngo ikibigira 10 ngo hera abasha ngo dutama wazanye ngo bigira 10 ngo byango abakristo bagumuvisa abakristo bangaye ugasanga effective yana mwishengero baca bayiharuramo ibigira 10 hari n'abantu mu mashengero usanga byo biyumvira bakabona ibifi binini ibifi bito ingamiya zito n'ingamiya nini umva bazuzana igisheke kinini igisheke gito ugasanga ninga dufasha dufata abantu mu mashengero biratandukana bivanye n'amahera badushigikiza mu bikorwa dufise mu mashengero nibanza bicarako turabishira ipembeni n'amazinduka bitaba mutama tukabita ngo mutama ngo shaya mupfasoni abantu basanga nta n'umwanya bahaye baje kwitura ngo bakubwira ingorane ntabaho n'umwanya mugabo kama mu mazu bakama bakira babandi bafise ibintu simo ndavuga ngo ntere abantu kumbure kugumuka ariko twiyumvire gato turefishise kubera iki abantu batanga ibintu batanezerewe ni kubera twigisha mu buryo butaribwo tubatera ubwoba twamanipira tukabakankamira tukabatera ubwoba bagahamuka Imana ishaka ko batanga banezerewe umurongo w'umunani kandi Imana ishobora kubasaza ko ubuntu bwose kugira ngo murushize gukora ibyiza byose mufise ibahagije muri byose Imana ishobora kubasuka ko ubuntu bwayo favela yayo kugira ngo mushobore gukora ibishoboka byose mufise ibintu byose mu bintu byose kandi mufise ibahagije urumva ngo Imana igareze iyo utanze unezerewe igusuka ko igusuka ko ubuntu bwayo kugira ngo uronke ibiguhagije aziro contentement ni kintu gikomeye cyane kubumbwa n'ibyo ufise kutabura icujya kutabura aho uryama kutabura icyo ufashisha abakene ibyo nje bintu nyamukuru dukeneye kutabura kuronka icujya aho uryama nibyo nibifashisha abandi ibyo nibyo bintu Imana duhamagarira nyamukuru umva gufasha abandi acamo ivuga butumwa kuko yivuze ubutumwa ugatanga uburyo bwawe ubushikiye abantu bagiye kuvuga hari imitima myinshi zo gufashije gukira no gukizwa no kubohoka so umva kubikora unezerewe Imana izo gusuka kubuntu Imana ni capable yo kubikora umurongo w'icenda ngo nkuko handitswe ngo yatanze isabagire yahaye abakene yatanze byinshi isabagire hana abakene ugoroka kwiyo kwamaho ibihe bidashira ngo w'icumi
kandi iha umubivyi imbuto n'imitsima yo kurya iha ikashye kwa katuze kandi iha umubivyi imbuto n'imitsima yo kurya niyo izobaha ibongeraniririze imbuto zanyu zo kubiba kandi izogwiza imbuto zo kugororoka kwanyu. Urumva Imana nitanga imbuto nigatanga n'umutsima. Rero Imana nimba itanga imbuto kugira ngo umuntu ashobore kubiba izoguha n'umutsima wo gufungura. Rero izokora ibishoboka byose iguhe imbuto kugira ushobore kubandanya ubiba, ushobore kubandanya ufasha, ushobore kubandanya utanga, ushikira abagowe nkuko bariko barabikora mu kino gihe bino shengero. Rero Imana nitanga les moyens, nitanga uburyo, nitanga ibikenewe kugira ngo dushobore gufasha abantu. Imana niguha imbuto, nimba ushobora kubiba. Hari abantu bahindirira ijambo ry'imbuto bagacavuga ngo biba ndakunda kubona ngaha muri Amerika ku mateleviziyo mwamwe ugasanga umuntu yigisha ibintu byo kubiba gusa, kubiba no kwimbura seme récolte, ugasanga barabihinduye n'amaformule bakubwira yuko ni wabiba uzoca wimbura inshuro 100 n'amavesema bakayahindukiza, ugasanga umuntu agoyumva ngo kugira ngo ndonke igitangazo nza gutanga nkene 100 ntanga 1010, ugasanga n'amaformule. Kandi hari n'abantu bavuga ngo bigisha ubuntu bw'Imana, ubwami bw'Imana ngo barahishura umuco ibyo bigisha. Wasanga ngo nkeneye ngo amahera ngo mbiba amahera, ngo nkeneye impuzu ngo mbiba impuzu, ukamenya ni majibura gata ni donadona. No, suko bimeze. Iyo uratanga kugira uronke, kugira ngo ufise motif kugira ngo nawe wunguke, ubwo si urukundo bari gutangishije. Ni gukunda kwikunda, egocentrisme, ni kwikunda ni inyungu. Ariko tanga uta expecting. Bibiliya twemeza yuko Imana izo itanga inyungu. Muga ntushire umutima cyane kuvyo Imana izoshiguha nawe. Aho gushira umutima cyane kuko uzofasha abandi. Umva ni mentalite zibiri zitandukanye. Hari ubutanga afise umutima yuko ashaka gufasha abandi, agaca navyibagira kigira. Imana umuntu nkwe ko yatanze nezere watarondera inyungu kandi atinjwe n'urukundo. Imana yakora uburyo butandukanye kuko urukundo ni imbuto ikomeye. Urukundo n'umunezero ni imbuto zikomeye cyane. Imana yonyene irugura imiryango ya gauche à droite, igushutswa ko bwa buntu. Hakaba faveur ku buzima bwawe, Imana akagura imiryango ya gauche à droite. Hakaba n'abandi batanga be expecting yuko cana biteze guca baronka ibihumbi, baronka impuzu, utazi impuzu uronka impuzu. Ukeneye imodoka ngo bibi imodoka, ukeneye inzu bibi inzu. Kandi bose akavuga ati bibi wacu, biya muri twebwe, biya muri ministeri yacu, biya mu mukozi w'Imana. Ntana gushira ku mutima gufasha abantu muri kumwe. Wasanga twese twiyumvira kujana hari imbere. Eputa impande yacu ha abantu bagowe. Aho tuba mu mazu, nk'abantu mu mpanga y'Uburundi kamvuge mu Burundi mu Rwanda kumene muri Kongo. Mu bantu mu mvuru kimi ndiko ndavuga. Ugasanga mu rupangu rw'imiryango dufate nk'itandatu. Wowe ukabufise uburyo ukijijwe. Hakaba ari abandi kurya ari kwipigo. Ugaca ufata ibihumbi n'ibihumbi ugajana ku ishengero ugatanga. Eputa ku mubanyi wawe ntibakijijwe kumwe n'ibiza n'Imana. Bishwe n'inzara bafise kazo carwaye ubwo ngo nzobasengera no kubasenga defuka n'abasengera cyangwa n'abatwenga aho kugira umutima w'urukundo kugenda ngo ubashire imfungurwa ubashire ibyo bafungura ibyo bambara ubafashe kuri harwaye. Ibyo ni by'Imana ishaka. Uwo ni wo mutima rero wa Nouveau Testament, gutanga gufasha gushigikira abantu bagowe bafise n'ibibazo. Rero Imana ishikapabura guha imbuto kugira ngo ubibe kandi niguha no mutsima. Rero ntigo umutsima itaguhaye imbuto, iraguha imbuto kugira ngo ubibe hanyuma wakire umukate. Imana ikikora ni Imana ipuvaya. Imana ngo izobikora igutangaze. Nama ndiko ndabivuga ibi nuko ndavuga si ibintu nasomye muri Bibiliya, n'ubuzima bw'iwanje, ni lifestyle yanje. Imana ibinyamishuriye ko guhamagarwa kwanje kudahagaze gufasha abakizwa gusa, mpamagarirwa gufasha n'abantu badakijijwe, abantu tuba dukorana, abantu tuba tubana, abagenzi, inshuti. Uje kuntura ikibazo sindambwire ngo wapi ngo nta mahera mfise kandi yafise, umufashe mu bikorwa by'Imana ugatanga. Ari unarongoye n'abantu ahubwo ubu wa mbere ushigikira abantu, ubu wa mbere utanga mu ivuga butumwa no mu bindi, ubabera karata kugira ngo bakwemere, ahubwo ari kugira ngo ugaragaze umutima w'Imana mu bantu. Nama niko ndabwira abantu je ndongoye bashaka kubishingira intahe, aho narongoye mu myaka iheze itandukanye, mu minsi atandukanye nagenda arongora i Burundi. Nama niko ndabwira ntimuzigera mumubona jewe nkenye. Nama ndiko ndababwira ntimuzigera mumubona nkenye, gukena so kuvuga ngo ushaka gushika ejo nkabura amahera, sivyo ndiko ndavuga. Gukena ari handi mvuga ngo naburaniwe kuburyo ashobora kubura ico nk'umuntu. Ibyo ntabyo ndigera, ntabyo meruka kubamo. Ndashaka kuvyatura nkabivuga haheze imyaka ntabibamo. Kubera iki? Kwa natawe umutima w'urukundo bw'ubwami bw'Imana. Sinigira mburanirwa Imana ngo mbure nico mfashisha umuntu, ntibibaho. Nari ndaronka bamfasha, ariko entrete
simbura iconja simbura ico nambara simbura n'ico mfashisha abandi ivyo birampagije nta mazu menshi mfise nta bihinda mfise nta miliyoni mfise ku makonte ariko mfise urukundo mfise umunezero mfise amahoro mfise Kristo mfise ubuntu bw'Imana ubwo buntu rero buramotiva gufasha umuntu wese mbonye afise ikibazo iyo ndabishoboye camwe mandongoye gutanga hage mwe batandongora gutanga umuntu habona ko ari ikibazo mbwa nkumva umutima wanje mwe muye nyambiye caje mwishengero sinumva ndongoye gutanga ko sigiye cyose ngiye mwishengeza gutanga no hage mwe yarambye ati ntage nakimukora hage yambye ati tanga nishenga nari ndongoye hari gihe byumva umutima notanga nkatanga ya ijo nkatanga make nkatanga menshi nta formule zihari zo gutanga ukurongo kandi bikene ko urushwendo ravuze induru ngo natanze mu miliyoni natanze ngubinye ngo nje namubeshijeho si ivyo Imana ishaka ubwo nubwibone iyo negocentrisme no kuronde icobaro cawe rero Imana ishaka yuko dutahura yuko itwungura iduha inyungu reka ndangeze ku murongo uri mu bikori muri Actes des Apôtres ibyakozwe n'intumwa hamwe no mu Filipi ca 4 nco ndangiriza ibyakozwe n'intumwa 235 aho bivuga ngo gutanga bisumba guhabwa n'umurongo abantu benshi akunda gumanipirisha abantu nawo nyene mu tsangatana navuga ngo acte 20 chapitre 20 verset 35 haba ngo nabaye akarorero muri byose yuko mu butame nk'ubwo ariko mukwiye gufasha abadakomeye no kwibuka amajambo y'umwami Yesu ingene ubwiwe yavuze ati gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa urumva gutanga kuzana umugisha kurusha guhabwa kwa muri side ya papa kwa muri kurasaba kwa muri kuravuga ngo mama usega ukoresha n'amajambo yatari y'ama profesi guhenda abantu gira baguha ibintu uko no gusegerereza ukuri benda gutanga biraryoshe gutanga unezerewe gutanga uguwe neza gutanga ufise passion ntakiri kiryoshe nk'ico rero gutanga bisumba guhabwa iyo uhabwa wa muri munsi uguha muze murabe ikiganza gisaba cama kiri kimeze gutya kiri munsi ikiganza cyo gitanga cama kiri hejuru inje tumi y'umuntu aguha kenshi aguhagarara hejuru anagusumba bivuga ngo ni umuntu ufitiye ideni ngo nawe ari umwana muto ngo ucuhinduka umuja wiwe acuhinduka umwami wawe uzaba umuntu ufitiye ideni ngene umukwepa ngene umubona ukiruka kinyagaza ataranavuga atabona kumubwira ngo urumva ngo umushinga nahe kumba ari umuntu muto cyane ngo umushinga nahe ngo nukuri umupasoni ngo je ngo muranunga murabona nta nakimwe yavuze mugabo kubera ikiganza cyawe cama kimeze gutya kiri munsi ucumuja rero nishaka ko tuba abantu babaja nishaka ko tuba abantu dutanga tube babimuwanga tuba abantu dutanga n'igi Imana ishaka mwene data uwo muntu atari ngumye ntubona mwene data afise ikibazo ngo umwime mucenda kumuvuga ngo ameze nabi n'ibindi mufashe uko gutanga kuri hejuru yo gusaba ni Yesu yavuze uyu murongo wante Paul yavuze namwe byanditse mu evangile uronde mu evangile na hamuri biri mu byo muri tradition orale mu byo bagiye baravuga Yesu yavuze bitanditswe rero uko gutanga kuri hejuru y'ukuboko kwaba kukurasaba nje tuma nimbura umupaso cyangwa umwigisha wigisha mu y'Imana ukamubwira abantu ngo gutanga kuzana umugisha we bakakuzanira udatanga no kuri munsi ntibiraba abantu bangana gute kumbura aho n'imigisha kuba ufise udafise kubera abantu kuravuga ngo zana ese wo kwiga nawe kurekura wo kwiga gutanga ukwiga gufasha ntagire umukene bitubira ngo mu kaniro gishingo rya mbere ngo nta mukene yari muri bo akuna munsi benshi turabusanga tubisaba kene bagoba bise ibibazo singorana kubera iki kora bamwe baratanga abamwe bakakira ntibarekure Imana ishaka ibashene ni kwakira hama ngatanga nawe ukakira ugatanga usanga ubuzima buryoshe abe Philippiens chapitre 4 cyo turangiza ikicigwa cuno munsi abe Philippiens cha 4 murongo wa 14 gushika ku murongo wa 20 twasome cyo turangiza havuga ngo Philippiens 4 verset 14 ariko mwagize neza kuko mwafatanyije nanje amarushwa wone Paul ko aravuga kandi yemwe ba Filipi namwe nico muzi yuko mwitanguro ry'ubutumwa bwiza hamwe nava i Makedonia atandi shengero rya Kristo yafatanyije nanje mu byo gutanga no guhabwa urumva ni gutanga no guhabwa ni ibintu bibiri biragendana si gutanga gusa no guhabwa kuko umuntu atanga nateze guhabwa atari mwebwe mwenyene kuko ni Tesalonike naho mwandungikiyeyo ibyo kumara ubukene sirimwe ni kabiri kose suko ndondera ingabire canke rekado ariko ndondera imbuto zigwiririkanya amaronko yanyu
urumva Paul akabwiza kubigisha gutanga kugira ngo baronke semence nyinshi zibikanya amarongo ubutunzi bwabo. Bisoye ko Imana iragirira neza abantu batanga, Imana irashigikira, irateza imbere abantu batanga. No munsi abantu tubemera ko bagwirije amahera mu makonti, ariko nta muntu turabona ba producer ngo ngo yatanze ngo canke atanga cyane. Abo iyo utanga ngo wowe nguri kijuju ngo none wowe ngo ntiwikunda. Imana ndamagara gukunda abantu ntibisubira kutuca tubingoma. Rero mu 18 ariko mfise ibinkuye byose, mfise umurengera ndahazi kuko mpawe na Epafrodito ibyo mwarungitse ari umubabwe umota neza ikimazi cemewe gihimbara Imana. Umva bi Filipi Paul baramushikiza ibintu bakanamusanga no mu bandi mbisagara agiye kuvuga mu butumwa akamurungikira soutien finance canke soutien ibintu abizomutunga. Rero Paul akora abashimagiza ngaha umurongo 19 urakomeye hava ngo kandi Imana yanje izobamara ubukene bwanyu bwose nkuko itunga ry'ubwiza ryayo riri ryo muri Kristo Yesu. Nuko icubahiro kibici Imana yacu niyo data wa twese ibihe bitazoshira. Amen. Imana yanje izobamara ubukene bwanyu bwose nkuko itunga ry'ubwiza bwayo riri ryo muri Kristo Yesu. Imana yanje izobamara ubukene bwanyu bwose nkuko itunga ryayo riri muri Kristo Yesu. Urumva itunga ryose nyigije muri Kristo. Rero ko itunga riri muri Kristo nako ari muri Kristo. Imana umugambi wayo nukumara ubukene bwawe bwose. Nukumara ubukene kugira ngo ugwe n'imbuto ushobora kubiba kugira ngo ufasha abandi tangunezero tanguri passion. Rero mwene data Imana izokumara ubukene. Uyu murongo Paul avuga wa 19 wa Kristo benshi barawuzi, ariko Paul ariko avuga muri context y'umurongo wa 14 umanuka ko bamushigikiye. Rero nk'abantu bamushigikiye ko arabahezagira. Urumva nti suvuga ngo ngo tuwakimira Imana izotumara ubukene gusa tudatanga. No, ni consequence yo gutanga. Kwera yutanga Imana yitwararika ivyo wawe. Kandi biritubwira ngo ufashije umupfakazi n'umukene ngo abaguranye Imana cyangwa ababikije Imana. Uko biritubwira bisubira neza yuko ariho uko ibintu butese mitwigisha gutanga tunezerewe turi passionné mu rukundo twitwareka abakene abagowe abavuga butumwa batwigisha abantu bose tubana inshuti zacu imiryango yacu tukabashigikira tubishoboye. Rero mwene data ukurankurikira ntiwemere umuntu akwigisha mu bwoba gutera ubwoba guhamura ugende widegemvye. Mwibuka ikiganiro cyacu cyitwa ukuri kubohora. Imana ishaka kubohoka, ntishaka kugumuka, ishaka kubohoka. Kugumuka no kubohoka biratandukanye. Washaka kugumuka utabohoza, ariko Imana ishaka kubohoka ugende mu mwidegemvye hamutange unezerwe. Nuko murakoze Imana bagire neza. Ndashimira ku mwanya mwampaye kandi ndashimira ku mwanya muhijambo ry'Imana, icubaro muhijambo ry'Imana, icubaro muha Yesu, icubaro muhija ishengero rya Kristo. Ishengero rya Kristo no kuryubaha no kurikunda, kugira umuntu akunda umuryango wiwe yikunda. No kurikunda tukigisha ukuri. Ku bantu mwigisha mu nkurikire zimisho muzikurikira, bamwe ntimumere nk'aba farisayo bakurikira Yesu mwibanga. Ntibanagaragaza n'ibyo bizera. Bakaza kumuraba mwijoro misi yose. Mugende kumugaragara, muve mu mwiza muje mu muco. Mugende kumugaragaro mukosore ibyo mwigishije. Ntibiraba abantu bakurikira n'abangana. Twese turigisha tugasanga nimwe twavuze bitari ibyo. Tugasanga garuka guti nukuri mu mabare ngana rinze. Ni ibintu bisanzwe ntituzi byose turacakura mu kumenya. Ntibiraba kukurikirwa n'abantu ibihumbi canke abantu bangana bacanga bakwemera gute. Ariko ugenda uce bugufi. Ntuvuge umuhagara udadaza ngo yaye ngo sivyo mujya muhungu arabesha. Oya, genda suzume Bibiliya. Kandi umva ubona ko ndagwanya ishengero. Kuko bamwe barava ngo ndashaka gusambura ishengero. Oya, ndakunda ishengero. Ahubwo dushaka tuve mu idini, tuve mu migenzo itariyo, tuve mu binyoma tuvyahindutse ukuri. Imyaka ni imyaka. Tuvuga ukuri, abantu mugendere mu kuri. Nta kini umutima wanje kiubiramo nuko tuvuga ukuri tukubahira ijambo. Ijambo ryubashuba wubashije Kristo. Rero muri make mugende mu kuri, ukuri kubaye kwidegemvya nivyo yose basezeraniye. Nagira ndangiza nabereka igitabo kimaze igihe kimfasha cyane. Murakibona kubaza icongereza ncunga yitwa Russell Kelly, Should the Church Teach Tithing? Make ishengero yakeneye kwigisha kugira 10. Mugende mukirondere kuri Amazon. Ni igitabo ciza cyane kiyo kirafasha. Hari ibibazo byinshi avugamo byinshi abantu benshi kumbure babigisumye ico bafasha cyo gufasha gutahura. Sinagishize hejuru ya Bibiliya niyo ya mbere. Iki kiza gufasha gusobanura mu buryo bwagutse. Nuko mugubwa neza inyigisho muzihe bene data nka kuri Facebook, muzihe abandi ku magroupe ya WhatsApp. Mu ndwiza nzotanga udusha kuri YouTube, kuri chaîne yanje ya YouTube. Hawana ama video yandi menshi mushobora kuja kuraba inyigisho zindi zitandukanye kugira ngo mugendere mukuri kwabohora ubuntu bw'Imana bane namwe murakoze. Amen.